ucuca kuri iyi foto ya profile ngaho ifyondemo, ucuca kuri tuno tuburungu dutatu, hanyuma ucumanuka ahantu handitse turn on professional mode. Aka kabereke kugira ngo ntimuze kwihenda. Uza gucuca kuri kano aka turn on professional mode. Aha niho Facebook yawe uba uyisize muri mode professional. Hanyuma uza gucumanuka hano handitse turn on. Donc hano barabanza bakagusigurira bakakubwira ngo get paid for your content. Ibyo ushirako uzobirihigwa. Cyo ni cyambere. Musanzwe mumenyereye konti ya Facebook igira abagenzi. Hanyuma musanzwe mumenyereye neza yuko ikwijije abagenzi 500 nta wundi mugenzi uba wemerewe gusaba ubucuti, nta nuba yemerewe kugusaba ubucuti. Muri iki cigwa no munsi nakuzana ingene ushobora gufata ijya konti yawe ya Facebook ukayihindura ikaba page nayo urazi ko itagira limit, ntigira imbibe z'abagenzi cyangwa se aba followers ushaka kuronka. Yes, reka ndabibereke. Murabizi ko page igizwe n'aba followers, muri make murabizi ko page igizwe n'aba followers. So reka mayenda berekere kuri ino page yacu ya New Life Studio Bugenyuzi. Ndabereke uko bimeze ubundi reka ndabibereke ingene biba bimeze kuri page, hanyuma nje ndaberekana konti kandi uko biba bimeze, ubundi nza kuyihindura ibe nka page. Yes, reka ndabereke page yacu. Murabona page kwigizwe n'aba followers. Yes, ndabaza muri kubibona page igizwe n'aba followers. Hey guys, donc nico cyo cyo bwenge nabazana uyu munsi ingene rero iyi page ushaka kuyihindura. Reka ndabereka kuri konti naho nayihinduye nayo nyene murabe. Kanda bereke konti nayo nayihinduye uburyo bimeze. Tuje kuri konti ndabereka nayo ingene bimeze. My people, murazi yuko yumo konti imaze kwiza abantu 5,000, murabizi neza yuko udasubira gukora ngo urenze bajya ba followers. So iyi ni konti isanzwe, mabona yuko neza nayo nyene namaze kuyihindura. Urabona ko kwibaza ngo ni page neza exactement. Aha rero umaze kuyigira nk'uko konti, abahora ari abagenzi bose baca bahinduka abasuivi. Hanyuma reka ndabereke ingene bica bigenda, ingene baca babandanya bagusaba ubucuti, abagusaba ubucuti. So my people, nako ndi connecta kuri Facebook yindi kugira ndabereke ya konti umuntu aba yaramaze guhindura page kugira ngo bibone neza ko iba yamaze kuba page. Hanyuma nza kubereka ingene babigenza mwabibonye neza kugira ngo ndabibereke. Muze kuraba nandike muri recherche, nandike rya zina ndosheresha nk'uko murabibona neza yuko hahandi hahora haza ngo ajute enemy, urabona ko kataba kakimaze kuza haca haza follow. Vyumvikana neza jewe kuri konti yanje ya Facebook nubwo abantu bonsa bo bugenzi, jewe ntibikenewe ko ninda kubemerera kwanza baba arabasuivi. Postinze ikintu barakibona, nubwo umva kandi urabona yuko ubu neza bazoca barenga 5,000. Rekangire follow murabe, urabona ko yakwije 5,000 mugabo rekangire follow murabe bisaguma byakunze. Yes, following deja nk'ubu uyu aremerewe kubona nk'ifoto na post, nzabona ko yemerewe kuyibona akana comment. Murabizi neza umuntu atari umugenzi wawe ko atemerewe gukomanta ku ifoto. Muganga urabibona neza yuko buri kintu ngaha ni sawa cyane kujya nyene tuba turabagenzi. Yes my people, ndibaza muri ko murabibona neza. So aha rero
nico ciko cyo bwenge nabateguriye, mugumane nanje step by step ndabereke ingene iyi Facebook bayihindura. Premièrement uraza kuza ngaha muri iyi Facebook nini ya bleu, mukaba mutayifise uza kuja ngaha muri Play Store, wandike ijambo Facebook kuko ndazi ko benshi muri ko mukoresha Facebook Lite. Hanyuma uraza kuza hano wandike Facebook, hanyuma murabona hariho Facebook Lite, iyi ntiyo gufasha gukora bijya bintu, hakaba na Facebook nini. Uza gucuza kuri Facebook nini aba ariyo uca utelecharge. Urabona isanzwe iri installe, sawa. Nuko umaze kwitelecharge uza kwinjiramo wiconnect, muri iyi Facebook, ushiremo konti yawe. Cewe namaze kuyishiramo. Hanyuma numara kuyishiramo uza gushikira ahantu hameze uko, n'ibiburiye uza gushikira ahantu hameze uko, si sawa. Wowe ukora uza kuza ufyonda hano muri profile yawe, tugucuza ufyonda muri profile yawe nkuko. Hanyuma numara kwafyonda uza gucuza ufyonda ahantu handitse utuburungu dutatu nkuko. Kuri utu tuburungu dutatu twongaha uco ufyonda yo nkuko, kama nda deactive, ndabanda deactive turn off kugira ngo banze murabe, kuko urabona ko nari namaze kuyigira page. Yes, reka tuje hano muri view as, mbanda bereke ubu ingene imeze. Mabona neza yuko ubu ni add friend, ubu ni Facebook isanzwe, ubu ni Facebook isanzwe. So ukuntu abantu bigenza, nshatse kuyisubiza kuri 0 kugira mubone neza ingene nari nayisizemo. Reko ndashaka mbanje kurosheresha hali mbanda bereke ingene biba bimeze mu gihe no nayihinduye. Kwana mwana akwana amaze kuba mu followers biba bigoye kugira kubona, sawa ntaco. No kuvuga watakuza ngaha muri Facebook, ucuca kuri iyi foto ya profile ngaho ifyondemo, ucuca kuri tuno tuburungu dutatu, hanyuma ucumanuka ahantu handitse turn on professional mode. Kabereke kugira ngo ntimaze kuyihenda. Uza gucuca kuri kano turn on professional mode. Aha niho Facebook yawe uba uyisize muri mode professional. Hanyuma uza gucumanuka hano handitse turn on. Donc hano barabanza bakagusigurira bakakubwira ngo get paid for your content. Ibyo ushirako uzobirihigwa. Cyo ni cyambere. Bakakubwira ngo see content inside, learn more about your audience, donc let more people follow you, abantu bazogukurikirana. Hanyuma murabona neza yuko umaze kuyihindura ikaba page, uba wemerewe no gukora monetization. Mugabo mwibuke yuko monetization ya Facebook iraba ibintu by'ama eligibility, critère d'eligibility, kuba uri mu bihugu biri eligible nka Nigeria, za South Africa, India, US, hakabaho na za noneho muzo biraba muri Google, murabe ibihugu biri eligible. Umaze kugira nkuko bijya bintu postinga ko urashaka kubihemberwa, uco cyana hano rero kuri turn on. Hanyuma maze gusonda turn on, barakwereka ibintu byo kuzuza niki, bakakweka yuko woshira kuna WhatsApp, link ya WhatsApp account, kujya nyene mwamamona ku mapage bimeze. Yes, leave your privacy settings, bakakweka n'utundi twebwe twamaze kwishira muri mode professional, nta bindi twogira, sawa. Reka
twigereze ibi ibisigaye tuzobikompleta mu nyuma. Kugira urabe ko byakunze ucuza hano hejuru handitse view as, hanyuma urabona neza yuko abari abagenzi bamaze guhinduka aba followers. C'ubwenge rero nabateguriye umunsi mushishare kunshigikira mu gukora suivre kuri page yanje ya Facebook yitwa New Life Studio Bugenyuzi, hanyuma munyaruke no muri YouTube chaîne iriyo niyo yinyene mufyonde subscribe, hanyuma tubandanye kwimanukira cane hejuru cane. Murabona ko ari chaîne iriko irakurikirana n'abagenzi barenga 3000. Thank you for watching.